turi muri komine Bugendana zone ni Mutaho intara yagutse ya Gitega neza na neza ku ruganda ruhingura imitobe mbere n'ibinyobwa bihiye Food Chain Burundi. Iryo hinguriro niko ryitwa. Mweje rero kubibona ubwo ni bumwe mu buhinga bakoresha mu guhingura ivyo binyobwa. Emmanuel ndi ku masabo umukuru w'urwo ruganda araca ku mayange ingene bahingura ivyo binyobwa. Ipima kore. Ata urufuro yashitwereka neza ahi hagarariye. Yego. Hakaruriro ihagarariye nko ku 15. Kuri ibi vyandiko igize ku 15. Tumenye ko umuzi vinyo wacu seto d'alcool ya 15%. Birenze gutyo cyangwa imanutse gutyo. Aha turangije. Yego. Tubirungika hariya naho muri sterilisation. Kugira tusterilize mu vinyo wacu. Ntihagire microbe zazinjiye zowica tumaze mu macupa. Inyuma yaha umukuru w'urwo ruganda yahaye rero ikiganiro amenyesha makuru aho yasiguye mu idonido ingene urwo ruganda rwiwe rukora. Uruganda ruhingura vedo banane ariyo yiyi yitwa Hodawine V40 tuhingura mu bitoki kama kandi tugahingura na boso gingembre yitwa yaga tangawizi tuhingura mu mateke ya tangawizi. Ego aha none mashobora kutubarira neza na neza ibyo mukuramo ibyo mukoresha mu guhingura ibyo binyobwa. Mu guhingura iyi vedo banane fortifié dukoresha ibitoki nyene ibyo byose kama tukabitarika bimaze gusha turabigana cyane tufise no kubisya n'akamashini hama tugafermenta dukoresheje ama produits chimiques yabigenewe y'ama fermentation. Iyi ve yacu tuyitarika imisi 21 kugira tugashobora kuronka ve twifuza kandi beze neza. Hama twayisteriliza kugira tuyice ama microbe yose tukanayi grant size ishobora kumara umwaka wose cyangwa unarenga idahindutse. Hari inganda nyinshi zikora ibinyobwa ngaha mu Burundi mwebwe akarusho cyangwa kabirya mubona mushije abandi ko bari nkakaye. Yego me hari inganda nyinshi ngaha mu kino gihugu cyacu cy'u Burundi gikora isa n'ibidukora ariko ibi by'iwacu bitandukanye na za zindi zose abandi basanzwe bakora kuko iyi turababwiye yuko twitarika imisi 21 ariyo bitwa mu Cyongereza super wine ariko ziri ku isoko ni zimwe bakora mu minsi 3 mu minsi 4 mu minsi 5 gashaka ku isoko. Aho rero usanga ya malevire baba bakoresheje mu gufermenta atabara kwiza cyo gikorwa cya fermentation ariko iyo wacu yoyo iba yaritonze gasha neza yaho ata kibazo na kimwe cyo guteza mu mubiri w'umuntu. Kandi inzoga yacu ni inzoga ya karovera umuntu yihereje itomuteza ikibazo na kimwe biratworohera kuronka. Niyo mpamvu twifuje kuzana uruganda aha hafi y'abene gihugu barimo ibitoki kugira tubirohe bitworoheye. Ego turabona hariho byo mumaze guhingura byinshi mwaba mumaze kugurisha canke mwiteguye kuzohava mugurisha biriko bigenda gute mu ruganda? Twari bwagurishe ariko twiteguye kugurisha niyo mpamvu tutangiye kuvyamamaza. Muravye murashobora kuzogurisha ibingana gute kumbure mu ndwi cyangwa mu kwezi muravye nyine muhingura? Muri planification dufise ku ndwi tuzogurisha ikarato 3,000 ku kwezi ni ikarato 12,000. Turumva yuko atari bikeye mwamaze gutegura isoko abazobigura mwamaze kubashira ku murongo neza. Isoko twariteguye kuko twe dusanzwe tubikora twabaye ubunguruzo no gukorera ahangaha muri komine yacu Mutaho tuvuka muri komine Bugendana muri zone Mutaho n'utuma tuvukako. Isoko turifise muri kino gihugu no mu bihugu bibanye. Ego jewe ibibazo ngo ndakubaze nibijana hanini murazi turi muri context yaho nyene icubahiro mukuru w'igihugu aduhamagarira kwiteza imbere cyane cyane mu gukora ivyacu no mu gutanga akazi ku bagakeneye. Mbega mukorana gute iri hinguriro ryayo?
nihe impact ifise ku bijanye n'itangwa ry'akazi ku bajene canke mu kibano, ifise impact yihe ku bijanye n'ubutunzi hano mu kibano? Impact zirahari kandi sizike, kuko impinduka tuko tubazana ngaha nk'abajene batarafise ico bakora, nk'abahejeje ishure batararonka ubuzi, aho twarabazanye ngaha barakora nabo bakaronka umushahara, yaba bize n'abatize nabo turabakoresha. Ndetse na impact yindi twazanye nuko abari b'ibitoki bo ngaha nabo baronka babishorera tukabibagurira kuri tubihingura. Turamaze gukoresha abakozi atari bake, ariko dufatiye abo turi nabo akakanya turafise abakozi 24, ariko turavye kuko twatangura iki gikorwa murabona namwe ubwanyu ko cyakozwe n'abantu benshi. Hari abo muba mukorana, murafise abo mufashanya, abo bita aba partenaire musanzwe mufise mukorana canke mukora ku giti cyanyu? Dukora ku giti cyanyu, aba partenaire turaronka ubwo tubarose nabo twabakira. Yego, umukuru w'igihugu arafite imigambi afise arateza imbere abantu mukiri bato kandi mufise imigambi yo guteza imbere igihugu. Mbega nawe mumusaba iki cyangwa mumutera akamo? Ico twomusabanye kubahwa nyin'icubahiro umukuru w'igihugu cacu nuko yodufasha gutorera inyishu ibibazo bimwe dufise muri kino kibanza turiko turakoreramo, cyane cyane cyo kuronka amatara n'amazi kugira ngo tubone guhingura tworohewe. Icya kabiri nuko yodushikira imbere akanatuvugira ku bigo bishanzwe bishigikira abanyamigambi, bikaza kudushigikira kugira ngo umugambi wacu tuwushitse ku ntumbero twawutegura. Muriko murakora niyihe migambi mufise yakazoza uhereye no munsi? Niyihe migambi mufise yakazoza? Imigambi tufise ni myinshi. Iyi societe ikirahingura yitwa Future mu Burundi, ikaba yikorera muri departement statut muri transport international n'iya industrie na hamwe n'ibya important production ya dandaza. Rero ubu twa turi muri iki gice kigira gatatu cyo gukorera muri mu mahingo guhingura ibinyobwa. Umugambi dufise muri departement yo guhingura ibinyobwa, turafise umugambi wo kuzohingura n'imyambiro dukoresha mu fortification ari bitwa nka etanol. Uno umugambi tugiye gukiza ko tuzoza turayihingura tugiye turayimporta twikura mu Buhindi cyangwa mu Pakistan. Muravuze na transport international, naho nyine mu bicire mayange ingene mu bigenza ibyo n'ibiki? Yo transport international ni agence de transport national ikorera Bujumbura, Kampala, Nairobi. Iyo nayo ikaba yitwa Benayaho Comfortable Traveling. Rero nayo iyo iremerewe ikirakora ku mugaragaro nk'ingenzi zifuza kugenda Kampala, kugenda Nairobi, Busia n'ahandi, izo turazishikana mu mwanya mwiza atakibazo. Rero niyo twashyizeho kugira ngo ifashe kuzoza irashikana vya binyobwa vyacu muri ivyo bihugu bibanyi turakorera mu cyo tugenda kuranguramo n'ibindi bikoresho twadukeneye. Kuri cyo nyine mu gishimangira ku bijyanye no gushorera mu bindi bihugu, mubona mwaragipanze neza, mubona bimeze gute? Muramaze kuvugana nyine n'abajejwe kukonora ibidandazwa bijya hanze, bimeze gute kuri icyo twarakikoze n'abayishantiyo twarayarungitse kugira bayapime barabe nk'uko nino mu bundi byapimwe mu bigo bijejwe, none barabe ko batora resultat zimwe kugira baduhe umuryango wo kubisohora byemewe kandi atakibazo. Tugarutse ku bijyanye n'ibi by'imitobe, abantu barakunze kwidoga yuko imitobe ihingurirwa ngaha mu Burundi yo bitujuje ubuziranenge. Mbega nigiki n'uwo muce muha abarundi kuri aya maproduit yanyu mukora, kubera ko usanga ahenshi iyo bashoye hanze usanga bavuga yuko itujuje ubuziranenge? Mbega mwebwe mu binyobwa mukora hano mwa mufise uruhusha rwashiramwe rijeje gucungera ubuziranenge canke
bimeze gute mwo tuganira muri make n'irihe tandukaniro ry'ibinyobwa bisanzwe bikora kuko benshi bavuga ko bitujuje ubuziranenge bimwe bigahagarikwa mbega ivy'iwanyu navyo nibije guhagarikwa canke ico cy'ubuziranenge mwaragikoreye ko neza. Yego nkuko mubivuze ivyo biravugwa cyane mu gihugu cyacu, ariko dusubiye mu mico n'inyifato y'abanyafrika usanga ibihugu by'abanyafrika bimwe bidakunda ivyabo. Rero twe turahimiriza yuko kugira ngo dutere imbere dushike kuri ya mbone akazoza yo gushika ku gihugu giteye imbere kandi cifashe nuko ubwacu tumanza gukunda ivy'iwacu. Igihe ikigo kibijejwe cyabipimye kikavyemeza yuko n'abene gihugu bovyemera hamana nabo bakavyihereza, kuko turabona ko bafise umuco n'umugenzo wo gukunda ibivuye mu kindi gihugu usumba ibikorewe iwabo. Hamwe n'ivyo natwe ibigo bijejwe byarapimye kandi byaravyemeje nta kibazo bifise. Ico ndakikubajije kubera yuko hariho ivyo kijya kigo kijejwe gupima ubuziranenge barabaha uruhusha mu nyuma bagasanga ntibagikurikiza kuri ya mategeko, ugasanga basubiyemo kuraba inyuma bagasanga ivyo bemeye ko bagiye gukora sivyo bagikora. Mbega mwebwe iwanyu vyifashe gute? Twebwe ko vyifashe tuzokurikiza amategeko ivyo bigo bitujejwe kugira ngo ntituje inyuma ya norme babaduhaye. Ibiciro biriko ni ibiciro bitananiza umurundi we wese yihereza ikinyobwa kiboreza yoshobora kugura bitamunanije. Mwoshobora kutubwira batubwiye yuko mukora ibinyobwa ngaha muri no ruganda rwanyu by'ubwoko bubiri, hariho iyo bita hoda na ya gatangawizi. None nk'umuntu yoba ariko arumva buno butumwa muri ko muratanga yoba akeneye ibi binyobwa, urangura azorangura gute ku ikarato canke ubutwara kamwe muzogurisha gute kugira twumve yuko ibeyi mwashizeko izokorohereza ababikeneye? Nko kuri iyo hoda wine ikarato tuzoyiranguza 34,000, ariko mu ikarato harimo ubu PS 24. Uje irangwa 34,000 nazo zocheza kudetaya kudandaza kamwe ku 2,000 by'amafaranga y'amarundi. Ayo n'amafaranga make umuntu ushaka kuronka atamugoye cyane. Kuri ya gatangawizi nayo rimwe ikarato imwe rimwe ubucupa 24. Iyi nayo tuzotangura kwiranguza mu ntango ku 32,000. Nayo iyi uje mudandaza kamwe arashoboye kwidandaza hagati y'1,800 n'2,000. Aho wa mudandaza yarangura ntahomba umuntu amaze guharura ama dépenses akoresheje kugira imushikire mu kibanza ciwe. Kwazo ushobora kuza kurangura ngaha ku ruganda aho dukorera muri komine Bugendana yagutse, zone Mutaho, Coline Mushikanwa, intara ya Gitega yagutse. Numero ya telefone butorako 66 45 57 87 ikaba iri no kuri WhatsApp. Vuba cyane rero mwitege ivyo binyobwa ku masoko yose yo mu gihugu cyose cy'u Burundi, mbere no hanze y'igihugu cyane mu bihugu vyose duhana imbibe.